Mugenzi nagira ndakubwire nimba hariho ikintu kibi nimba hariho umuntu mubi wa mbere wo kwirinda n'umubeshi. Umubeshi n'umuntu wa mbere mubi akuzira mu buzima kandi n'umuntu mubi agutakariza ubuzima. Umubeshi n'umuntu mubi cyane gose ngenda bikubwira igituma ari mubi. Niwe nkomoko y'ibindi byose bibi bishoboka. Igere ugendana n'umuntu uzi yuko abesha uzoba ugira ibibazo bikomeye mu buzima bwawe. Ati gute umubeshi ari mubi cyane? Nk'umu entrepreneur canke abajya abantu bakora imigambi ukagendana n'umuntu w'umubeshi mugakorana umugambi uwo murawukora ushitse hagati acaguta ukacubura financement canke mwatse ideni ararigutana akagenda yatwaye, mwasinje boutique aravyiba akagenda abijanye nawe ugasigara urariha. Nico gituma umuntu w'umubeshi ari umuntu mubi cyane. Iyo umubeshi nkamwe bw'abasore canke inkumi, iyo ubonye umuntu ari umubeshi ntuze wigere wemera yuko mwosangira ubuzima, kuko muzogenda mushitse ko mubakane canke mugira andi masezerano, inyuma y'amezi 2 canke umwaka uzoze wumva induru, hanyuma inyuma y'induru haze divorce. Muri ya nduru hashobora kujamo ubwicanyi, hashobora kujamo n'ibindi bitandukanye. Urumva ko byatanguriye he? Mu bubeshi. Rero ugasanga rero ya divorce amatungo yawe uri umuhungu aciye agabugwa, y'amatungo yawe baye. Nico gituma umuntu w'umubeshi n'umuntu akononera ubuzima, n'umuntu mubi cyane. Kandi iyo ugize ishavu cyane usanga uwo mubeshi agukwegeye mu bwicanyi, mu burozi, maze ayandi mabi yose akakurikira. None umubeshi twomwirinda gute? Umubeshi n'umuntu agoye kwirinda, muga kandi n'umuntu kenshi akunda kuboneka. Uzomurangwa n'iki? Uzosanga afise akarimi gasosa, uzosanga aguma kubwira ikintu umenga nivyo. Rero uracugaba kuko umubeshi aba ari uwo. Hanyuma n'umuntu ashaka ibintu binyaruka, uwo muntu uzomwitondere. Ikindi kigora abantu kwirinda umubeshi nuko bashaka amaronko yihuse, amaronko anyaruka cyane. Nk'akarorero bahubwira ati shiramo amahera ya A, inyuma y'ukwezi zobahungutse ingerane, inyuma y'ukwezi zobahungutse ayandi mahera ucuba umutunzi. Mon frère, ma sœur, nimba ugomba gutunga udakoze urabeshwe. Nimba ari umuntu agomba kukubwira ukuri nuza kubwira gukora, urazomwemera. Abarundi canke abanyafrika barakunda abantu bababesha kubera bababwira gutunga n'ingoga bakaca biruka navyo. Abo rero barakubesha amafaranga yawe akagwayo. Muravyibuka ivyakorerwa ku mbuga ngurukana bumenyi ngo rabibi ngo kora ibi, ugashiraho amahera yawe akabagiye, abambere bakayaronka, abandi kabiri bakabura imiliyoni bakaca kumura bakigira. Uragaba rero ububeshi urumva ko bushobora kugusubiza inyuma nk'imyaka 10 canke inarenga bivanye n'ivyo yagutwaye. Hari rero ibintu ngenderwako wo kwitwaza canke woza uragendera mu gihe uri kumwe n'abantu. Hariho ibintu rero woshobora gukora kugira ngo wirinde abantu babesha. Ubwa mbere ni wihe umwanya ku bintu bakubariye. Ubwa kabiri ntuzugendane n'abantu bazoba bari wumva bafise amateka mabi, babesha canke batari mu ntumbero yiyo wewe ushaka kujamo. Uze wirinde gukorana n'uwari we wese ubonye utaramenya n'uwari we. Ikindi uze wirinde amaronko adasiguritse cyangwa utamanje gukora cyangwa udakoze mu kuri. Ikindi nuko mu vyukora wobisengera, hanyuma ukabiha umwanya wo kwiyumvira no kubishira mu ngiro. Mu kurangiza uze wirinde abantu b'imico mibi. Nkumi nawe umusore ukazobona umwigeme uriko uragirana umugambi wo kubakana cyangwa gushinga umuryango, ukabona tanguye gusaba amafaranga ku bwinshi, ukabona tanguye kukubesha, ntuzushire mu nzu canke ntuzuje mu nzu yiwe, kuko bijya ariko akubwira nivyo bizotuma urya muntu umutwaye ntazovyibagira, ahubwo azoguma bigira. Wamushira mu nzu uzomenya ati ivyo ndavyihaye ko amahoro niyabikora nta kundi. Mugabo ntuzurire wamaze kumushikana mu nzu, ntuzurire wamaze kumushikana mu mugambi wawe, ntuzurire wamaze kumuha umutahe, ntuzurire wamaze kumuha akazi muri entreprise yawe kandi uzikara umuntu abesha. Bakunzi, nimba iyi video canke ibi ndahanuye
ubona ko vyogufasha mu buzima kugira ngo uzoshike kuri yambona kazoza, ndakwinginze ugire like, ugire partage n'abandi babibonye, hanyuma wandike muri commentaire nimba ari ikibazo canke intererano yawe kugira ngo dusangire urugendo ruzodushikana kuri yambona kazoza vyoroshe. Mushishikare muri kumwe na Tubiyage Media. Tubiyage Media, ruremesha migi yangu komera ramba tsimbatara amahoro kuri twese muteramishi wacu Tubiyage Media.